Egome waserukiye leta y'u Burundi yarumikanwe ubutumwa bw'umukuru w'igihugu yavuze yuko murongora neza ubusho bw'Imana maze ntimubigishe iby'umutima gusa ariko bashikane ku iterambere. Mbega mugiye kubikora gute muri rusange? Mutorewe ayo mabanga mashasha mu gihe haravugwa ko hoba hari kutumvikana mu mashengero ya Pentecote. Mbega hari ico mugiye kubifashako canke mwogira ico mubivuze? Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe, iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Abungere b'ishengero rya Pentecote misiyoni Kiremba Eliakimu Nirikana akaba ari umwungere wa mbere, umwungere wa kabiri nawe w'iryo shengero akaba ari Shadrake Ndayishimiye. Mu birori vyo kubimika babasavye kuragirana urukundo ishengero ry'Imana batarondera inyungu zabo. Umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye abicishije ku ntumwa yatumye Jerome Niyonzima umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi yasavye abo bizewe kuragira neza inama baragijwe mu kwicisha bugufi. Yongeye abasaba kutabafasha mu bijanye n'umutima gusa ariko babafashe mu bijanye no gukora ibikorwa bibateza imbere. Mumenya ko rero Eliakimu Nirikana abaye umwungere wa mbere yahora ari uwa kabiri akaba asubiriye umuhisi yahora ari umwungere wa mbere w'ishengero rya Pentecote misiyoni ya Kiremba eri ndi ku nkiko. Inkuru tukazoyigarukako mu makuru yacu yo hanyuma. Mwikete ry'umurava abungere bahurikiye mu mugwi wa J10 baheruka kwandikira umushikiranganji mu vyajejwe harimwo intwaro yo hagati mu gihugu n'iterambere ry'amakomine. Mw'iryo kete ryanditswe ku itariki 4 z'ukwezi kw'icenda muri uyu mwaka w'2025, mu vyo bamusaba harimwo yuko yohagarika iyimikwa ry'umwungere wa mbere n'umwungere wa kabiri vyariko birategurirwa mw'ishengero rya Pentecote ry'Ikiremba. Bavuga yuko ivyo bikorwa biriko birategurwa bitajanye n'amategeko agenga ishirahamwe Sepebu. Iryo shirahamwe akaba ari naryo bitwa yuko bahurikiyemwo. Barongera bavuga ko iyimikwa ry'abo bungere rizotera ikibazo gikomeye cane, bati kanatsinda muri twebwe nta numwe yaronse ubutumire. Bati rero nyakubahwa mushikiranganji, gerageza uhagarike ivyo bikorwa hakiri kare amazi atararenga inkombe. Atahubwo tanga itegeko umwungere wa kabiri w'igishiha atumeko inama ya Sepebu kugira ngo habe amatora. Bati bidashoboka naho uhe uburenganzira umwungere wa mbere w'Igitega abariwe atumako inama. Muri make nari nkiriko ndabibutsa ivyanditswe nk'ugo gwete. Nagomba rero turabire hamwe no munsi ibi bikurikira. Mbega urugwandiko rwa J10 goba gwarahawe agaciro? Ubwa kabiri, mbega vy'ukuri umushikiranganji yoshobora gufata ingingo ivuguruza ivyo umukuru w'igihugu yavuze? Ubwa gatatu, mbega vy'ukuri ibi bintu vyoba birimwo ukuri canke birimwo ugukingira inyungu kanaka? Ubwa kane, mbega ivyo birori vyoba vyaritabwe? Hari abo muri J10 boba baravyitavye? Abasweda bafashanya n'ishengero rya Pentecote bobo boba baravyitavye? Umutekano mu micungararo woba wari wifashe gute? Mbega leta yoba yari yarungitse intumwa? Nimba yari yarungitse intumwa, nimba hari intumwa leta yoba yararungitse mw'ivyo birori, nubuhe butumwa leta yoba yagomvye guha J10 yoba ihanganye na J5 kino gihe? Ngivyo ivyo tugiye kurabira hamwe muri iki cigwa. Reka mbere duhere kuri iki canyuma nyene. Abungere b'ishengero rya Pentecote misiyoni Kiremba Eliakimu Nirikana akaba ari umwungere wa mbere, umwungere wa kabiri nawe w'iryo shengero
akaba ari Shadrake Ndayishimiye. Mu birori vyo kubimika babasabye kuragirana urukundo ishengero ry'Imana batarondera inyungu zabo. Umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye abicishije ku ntumwa yatumye Jerome Niyonzima, umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi, yasabye abo bizewe kuragira neza inama baragijwe mu kwicisha bugufi. Asaba kutabafasha mu bijyanye n'umutima gusa, ariko babafashe mu bijyanye no gukora ibikorwa bibateza imbere. Mumenya ko rero Eliakimu Nirikana abaye umwungere wa mbere yahora ari uwa kabiri, akaba asubiriye umuhisi yahora ari umwungere wa mbere w'ishengero rya Pentecote Misiyoni ya Kiremba eri ndi ku nkiko. Inkuru tukazoyigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yararungitse intumwa yiwe muri bino birori. Nyandi majambo y'urungitse intumwa ubusa n'uhishikiye, nukuvuga ngo iyo ntumwa ivuga ivyo wayibariye, ivyo wayitumye, itanga ubutumwa wayirungikanye. Aha ni hamwe ivuga iti amaguru nayi wanje, ururimi ni jewe, ariko ijambo niryo wantumye. Kubona iradiyo nkuru y'igihugu canke radiyo na televiziyo yarishikiye muri ico kibanza, bisigura yuko bitari ibintu bisanzwe. Reka musubire mwumvirize ijambo ryavuzwe n'intumwa y'umukuru w'igihugu. Ubu naho duhe ijambo umuvugizi. Abanyakubahwa bungere muhejeje gutega iteka n'ijuru, abanyakubahwa bungere mwese ishengero rya Pentecote, abanyakubahwa bungere batumire mwaserukiye amashengero yatumiwe, nyakubahwa ntumwa ya buramatari w'intara ya Burunga, abanyakubahwa bastanteri baya makomine yo muri Burunga mwateye iteka runo rubanza. Mumbabarire ncishemwo, nukuvuga ngo n'abajejwe intwaro muri Burunga niho bari. Ibi bigasigura yuko uru rubanza rwari ruciye mu mategeko. Bakozi b'Imana mwese, shengero ry'Imana busho bwa Mesiya, Imana nibahezagire. Imana nibahezagire. Jewe mubona ngaha nitwa Jerome Niyonzima, hanyuma nkaba n'umuvugizi umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi, kongera nkaba n'umuvugizi wayo, ariko kandi nagiriwe ubuntu kuvugira leta zibiri kuko ndi n'umuvuga butumwa. Ubwo n'ubuntu nagiriwe si ukuvuga ko ari ukuba nayinda bibereye kurusha abandi bose. None rero kandi kubera iyo leta y'ijuru uvugira nayo, reka mbere nka wa wundi umugabo umwe, burya hariyo abagabo batukana, umugabo umwe ngo yatutse uwundi ngo uragakubitwa n'inkuba, hakaba ni muci. Hanyuma aritegereza ati wipfuye ko kuko ko ari muci, iyo nkuba ntayizonkubita inkuye. Nabaca mubwira ati mbaye ndagakikayo kugira ngo imvura niyatasura izosange wewe namaze kugutanga ikikwasa. Ati inkuba ntizobanze guta umwanya irondera bikubita nawe uraha. None rero ko nagiriwe ubuntu gushika hano ngo mvugire ijambo, reka ndagakikeyo. Ndafise intasho z'abakozi b'Imana bamwe dukorana mu ishengero, ndafite kandi intasho zo mu rugo abana bantumanye nazo nyene nk'ishengero rimuzakira. Ivyo rero bitiwe. Ubu umunwa ni jewe, ariko ijambo ni nyiricubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi, akaba kandi ari n'abarongoye leta mvugira.
yantumanye amajambo ane. Ijambo rya mbere ati mwarakoze cyane shengero rya Pentecote ry'Ikiremba kumutumira muri bino birori. Ubutumire bwaramushikiriye kandi yarabwakiriye aranabunezererwa. Ico kintu yavuze ko no kibashimira, kuko hajya mu rubanza umuntu atumira uwo ashatse, kandi mu rubanza umuntu atumira uwo yiyumvamwo, kandi mu rubanza umuntu atumira uwumutumira. Ati rero ko mwaharuye mugasanga mubo mwotumira arimwo, arabibashimiye. Nubwo rero afise urugendo n'iyindi mirimo, ati urahambera, aca ntumana rero amajambo. Iryo ni rya mbere, hariho n'ayandi atatu yantumanye. None rero iyo rya mbere muryakire. Ijambo rigira kabiri ni iryo gukeza ababungere bizigiwe n'Imana nye n'umukuku. Umukuku ufise nyenewe. Nye n'umukuku nuwawutangiye amaraso akawucungura, uwo niwe nye n'umukuku. Ababungere rero batewe iteka na nye n'umukuku, bahabwa inkoni yo kuja inyuma y'umukuku wiwe. Abo rero umukuru w'igihugu anarongoye leta arabakeje cyane. Iryo ni ijambo rya kabiri. Ijambo rigira gatatu ni iryo kuri uruhande nyene rw'abatowe bagiriwe ubuntu n'Imana kuba abungere b'ishengero rya Pentecote. Agira ati murazorongora umukuku wa nyenewo nk'abazowubazwa. Ati umukuku muhawe kuragira muze mu burongore mu rukundo, kandi muzoshira imbere ingabire yo guharirana yagaragaye mu mwungere mukoreye mu kirenge uno munsi no mu minsi yiwe ya nyuma. Hanyuma rero imitwe irwaye n'umubiri wose urwaye, kandi umutwe nawe ukize n'umubiri wose ucukira. None rero humura mwebwe, genda mubikure muri ayo matelefone, hanyuma mwakire bishyashya. Kandi ibi ndiko ndavuga bica bivugwa ku isi yose. Hanyuma rero nagomba muri aka kanya umuntu wese aba amahoro, yumva ijambo ry'Imana atekaniwe. Reka rero ndeke kuvuga byinshi, nk'umwanya uyu mukozi w'Imana w'Ikiremba ashike hano, uyu mwungere wa mbere w'ishengero, nawe agira icyo avuze. Reka waramusa amahoro y'Imana. Amahoro ati bakumbuye, none turabonye Yesu nashimye. Imbanze ndabihweze bose sinziga n'umwe. Yesu nashimye. Rero nguko mwungere aje kubivuga, haravuzwe amajambo menshi. Amajambo kandi y'ibintu bimwe byatuvako. None rero twaganiriye, kiriya cyari kimeze uku, cyari kimeze uku, cyari kimeze uku, ndatahuye. Rero tahuranye rero, urabizi ikintu twebwe kitugira abantu batandukanye n'abandi niki? Ni imbabazi. Siko imbabazi nizo kintu kininiya cyane, kandi ngo n'Imana yacu ikindi gwije kurengereza ibintu byose niki?
imbabazi. Rero dusabana imbabazi nka mwene uko rero, hanyuma duca turazihana. Nari natahuye nabi, ubundi ati nari natahuye ukundi. None ibyabaye ibyagize byose ungirira imbabazi. Twazigiraniye rero. None rero ibintu byaheze. Yari shetani aje guhungabanya imitima yacu, cyane cyane nga twebwe abarongozi barongoye muri iyi myaka yacu. Shetani ntagomba yuko tugororoka, agomba yuko twohava tuzimiza ishengero tukarijyana mu bintu bitari byo. None rero imbabazi zabaye, ahantu haciye bijya byose mwumvise, asuye iyo jambo ry'imbabazi. Imana ibahezagire. Iri jambo ry'imbabazi saba Pantekoti gusa, ahubwo abarundi twese turakwiye gusubira kuryiyumvirako. Nta kazoza keza dushobora kugira naho twokwita ku rutare gute tudahariranye. Iki nico yabibukije rero. Reka rero tubandanye n'ijambo. Ati mumenye ko abo muhawe kurongora atari intama butama, ariko ari intama z'Imana. Yongera kati muzokoreshwe no kubabera akarorero no kubacira bugufi. Ati nawe nyene nk'uko yatanze nimero za telefone umuntu mutoyi akaba mutelefona ari umukuru w'igihugu, namwe ntimuzokwishire hejuru n'abantu batoyi babarondeye bazobaronka. Iri ni jambo yongeye ko kubatekerera. Ati kandi muzoyobora uyu mukuku mu vy'imwemu, ariko kandi muze muwuyobore no mu vy'iterambere. Ati ishengero rya Pentecote ry'Ikiremba uno munsi naho mubona ahagaze ngaha, mumenye ko umutima wiwe uri kumwe namwe. Ati muze muyobore iri shengero murifasha gushikana abene Burundi n'abari mu mukuku murongoye ku mbona kazoza y'igihugu giteye imbere mu bikorwa. Ntimuze mubahamagarire gusa iby'umutima, mugabo mubigishe n'ibikorwa by'iterambere kandi mutanga akarorero. Ati muhamagariwe kuzofasha kugira ngo ishengero rya Pentecote ry'Ikiremba rizofata iya mbere mu gushikana Uburundi n'abanyakiremba ku vyiza Imana yabasezeraniye. Ijambo rya nyuma yantumanye agira ati iyo umuntu afise urubanza imisi yose arakira abashitsi, kandi kwakira abashitsi birasaba kubitegurira kandi bigasaba uburyo. Ati kubw'ivyo hariho igiseke n'icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yipfuje gushikiriza ishengero rya Pentecote ry'Ikiremba kugira ngo aritere intege. None rero nagomba munkundiye ahanyere ndangirije mushike hano mwakire kano gaseke kanye n'icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi. Murakoze cyane, Imana nibaha umugisha. Aha nta bintu byinshi novuga kuko mwebwe nyene murabona yuko ibirori byari biteye igomwe. Ibi birori byari mu munezero kandi nakadaseswa. Akenshi rero iyo hariko hategurwa ibintu vyiza canke ibintu vy'umunezero, Shetani nawe ntabinezerererwa
shetani agomba kubitega imitego canke agomba kubigwanya canke kubibuza. Mu majambo make rero abantu ntibanezerwe w'igihugu, abantu ntibatera intambwe, turabashigikiye mwebwe abanyakiremba. Byumvikana yuko n'ingingo yafashe akiziriko. Yafashe ingingo izahe? Yafashe ingingo yuko ivya sepebu bisubira ku rutonde rwa kera. Ibirori bimaze kugenda ukuga abantu b'Imana, ibi vyoca biduha inyishu ya ca kibazo twavuze duti mbega rwandiko baheruka kwandikira umushikiranganji goba rwarahawe agaciro canke goba ruzogahabwa. Aha nibaza yuko inyishu igaragara, nta gaciro rwahawe, eka mbere nta n'agaciro ruzohabwa, kuko nta mushikiranganji yoshobora kuvuguruza umukuru w'igihugu, ntivyobaho. Turabakengurukiye duhereye kuri Sebarundi ku majambo meza tubwiwe, avuga ati turi kumwe hano, natwe rero duhore tubikora tubasengere cyane, rega vyobagwa nabi ubu hari no mu rugendo. None ukuri kuri hehe? Ivyo rero vyose witegereje ibi birori ingene vyagenze, ukitegereza amajambo yahavugiwe, ukaraba n'ivyo abo muri JDC bari basavye, wewe nyene uri kuranyumviriza urashobora kubishira ku munzani ukabona ahari ukuri. Nimba uri umukirisu vy'ukuri, wibuke rya jambo rivuga ngo abantu bazomenya ukuri, bazobona ukuri, kandi uko kuri niko kuzobaha kwidegemvya. Kino gihe abapantekoti batari bake barakomeretse mu mitima, barakomerekejwe n'ibiriko biraba, abandi bafise uburakari mu mitima, bamwe bashavuriye aba, abandi bashavuriye bariya. Iyo ngendo rero murumva yuko atari nziza, ariko ikizotuma abo bose bamerewe uko mvuze babohoka, nta kindi kizoba kiza atari ukuri. Uko kuri rero mwebwe nyene murashobora kukwirabira aho guhagaze. Mbega none ibirori vyitabwe n'abande? Vyitabwe n'abanyakiremba gusa? Eka ntivyitabwe n'abanyakiremba gusa, hari n'abandi bavuye mu yandi mamisiyoni baje kwifatanya n'abanyakiremba. Kanatsinda urubanza ruryoha rurimwo abashitsi. Ariko rero muri bino birori ugerageje kuraba harimwo abashitsi b'imena batari baje. Kubera iki none? Turanezerewe kandi n'abashitsi nabo baranezerewe kuba dukoraniye hano kuri uno munsi. Twagomba rero tubiyegereza abashitsi imbere yuko tubandanya kumviriza ibindi, kumviriza amajambo y'Imana. Hari akantu ngomba yuko turabira hamwe, mwitegereze neza abashitsi ingene vyagenze mu kubakira. Turamaze iminsi turi kumwe n'abashitsi baje baramaze gushika, ariko reka n'ubu twongere tuberekane kuko ntimwanganuko kuwa gatanu, kuwa gatandatu, uno munsi rero n'umunsi mukuru urengeye iyindi minsi mikuru ukoranya benshi. Nuko rero hariho duhereye mu baririmbyi n'abandi, hariho abaje bavuye hirya no hino. Hari abo twari tumaze kwakira bavuye Bujumbura, ariko bose turasubiramo. Mugabo reka duhere ku baje bavuye mu Rumonge, bahagarara aho bari. Abaje bavuye mu Rumonge ni bakaradiridimba ariko benshi murababona. Hariho abandi baje bavuye i Makamba, muhagarare na mwebwe. Abavuye i Makamba murabona yuko baberekanye si bake. Ngabariya baroye inyuma, ariko mbere niho ngira habona cyane. Bariya baje bavuye i Makamba. Hariho abaje bavuye i Nyanzarake, nabo nyene barimo hariya. Navuze ntabo ni bakaradiridimba baje iwabo bose. Hama rero hariho n'abavuye Bujumbura, tubasubiremo babaririmbyi n'abandi
tubasabe bahaguruke mu bangutse. Mwababonye? Voilà, murumva yuko nawe nyene yasubiye akavuga ati mwababonye. Ubaravye nawe we urabona yuko ari abakirisu benshi cyane. Twahava tuvuga yuko benshi mu bari Bujumbura b'abapantekote n'incabwenge. Kanatsinda igisagara ca Bujumbura kirimwo incabwenge nyinshi zo mu gihugu cose zihurira i Bujumbura. Ibi birumvikana. Rero nabo bari badutse. Murabona yuko ari benshi cyane. Ico nagomba mvuge rero, aba ntibagiye bonyene nk'abanyakiremba. Hariho n'abandi aho basengera hamwe baraduganye, barajanye mw'ivyo birori. Abo bose ni bakaradiridimba kitabuze ko baronka n'abagenzi. Iyo umuntu afise urubanza aratumira kandi agaherekezwa. Arabitomoye neza, bajanye n'abandi basengera hamwe. Ivyo rero vyose ntiwoja gusengera ahantu uzi yuko ibiriko birahakorerwa biciye kubiri n'amategeko. Mwene majambo hariho abantu babikurikiranira hagufi, mugabo kubera muzi yuko bigoye, kumbure hariya mu rusengero basanzwe basengeramwo boca babagirira akantu bimenyekanye yuko bifatanije n'abandi. Kumbure hari n'abandi bari muri ivyo birori ariko batinye kuboneka kuri kamera kuko ababatwara canke iyo batwarirwa bohava babahambarira ko baba baragiye mw'ivyo birori. Ariko mere nka wa musambi uti agatima ariko. None abo bose mbega tubakire? Banyakiremba tubakire? Imana igire gute? Kaze cyane, Imana nibahezagire mu vyagire. Ama rero ego hariho abandi mu bisanzwe abasengera ku misiyoni twarongeyemo n'abandi bavuye hirya no hino, nabo nyere turabakiriye. Imana igire gute? Twagomba kunyarutsa kugira ngo tubone ko twohwanya kare. Hariho abandi baje bavuye Igitega, banyibukije bavuye Igitega kuko narinda hasimvye. Bari hehe? Ngabariya nahariya hose. Mbega Imana ishimwe. Nabo nyere turabakiriye. Imana igire gute? Kaze cyane, Imana nibahezagirane natwe. Voilà, murumva yuko hariho n'abari bavuye Igitega. Ariko rero muri ibi birori twumvise hari abari bavuye muri Amerika, hari abari bavuye muri Australia, hari abari bavuye mu bindi bihugu, ariko ntitwigeze twumva abantu bavuye muri Swede. Ndabibutse yuko igihugu ca Swede arico cavuyemwo abamisiyoneri batanguje ishengero rya Pantekote mu Burundi. Aha rero niho nagomba ngaruke. Umuntu yoca yibaza ati kubera iki atabaserukiye Swede bari ngaho? Umuntu yoca yibaza ati ahubwo ntibo bari ku ruhande rwa J10. J10 ikaba yarababujije iti mwebwe bagabo ntimuzoze kuko ibintu ntibimeze neza. Kumbure tuzobarikiririza buke buke twumve icatumye abaswede badashobora gushika ikiremba mu birori vyo kwimika abungere. Nagomba ndangiriza ku ngorane zisanzwe ziri mw'ishirahamwe rya Sepebu, ari ryo shirahamwe hwaniro y'amashengero ya Pantekote
mu Burundi. Nta wundi muti uzotuma ibintu bigenda neza atari uko boca bugufi bakicarana bakaraba ukuntu amategeko yokurikizwa bagakorera no kuvyo umukuru w'igihugu yabahanuye bakibuka yuko kutumvira ari bibi. Nibakubite agatima mpembero abo bungere bose biraba bareke gushira imbere inyungu zabo bwite ariko haje imbere inyungu z'ishengero muri rusangi. Ibintu vyo kwikwegerako, ibintu vyo gutwarwa n'amaronko babihagarike kuko ivyo bituma ishengero ryicamwo ibice, bituma ishengero risambuka. Hanyuma abari bavuze yuko ibintu bishobora kwaduka bikagenda nabi, akajagari canke kao, kuvuga ngo hakaduka intureka kubera ibi birori vyo kwimika abungere b'ikiremba, voilà, ngo hoca haba situation catastrophique canke chaotique, vyoba vyiza bavyirinze kuko Bibiliya iravuga ngo aragowe uwakabi kazovako. Uwo bitangura no kubitangura n'inzego za leta zoca zimufata. Uwaza yarabiteguye cyangwa ariko arabitegura akakamo akumvireho, ntiyirigwe ariyandagaza canke abikora. Mu gusozera reka natwe ababungere baraye bashizwe imbere y'intama kugira ngo bazirongore baziragire, tubipfurize ibikorwa vyiza. Reka tubipfurize cane uwo mutima wo kwicisha bugufi, niwo mutima Imana ikunda, niwo mutima Imana ishira hejuru. Umurongozi nyamurongozi, umurongozi w'ukuri arangwa no kwicisha bugufi. Ni igikorwa kinini ariko harimo no gusenga Imana yakoze n'ibiriya n'ibindi zogenda bikora. Si ubwa mbere ninjiye mu bikorwa ariko ibi biraremereye, bizigira yuko abatari bakeya turi kumwe bizogenda bigenda neza kuko byahora bigenda neza. Egome waserukiye leta y'u Burundi yarumikanwe ubutumwa bw'umukuru w'igihugu yavuze yuko murongora neza ubusho bw'Imana maze ntimubigishe iby'umutima gusa ariko bashikane ku iterambere. Mbega mugiye kubikorera gute muri rusange? Mu by'umutima tuzobandanya ngo twariko n'iby'iterambere tuzobibandanya kuko biba bigezweho, turavugana na leta naho n'iby'amabarabara hajya twarafashije. Ubu tugeze mu by'amashuri koko nabyo nyine biriko birakorwa, hariho n'ishuri yindi twatanguje ngaha ko bamwe bahora bagenda nk'inyamugari i Bururi abana batoya b'inzoya, none twagitanguje ngaha ubu nyene kuwa mbere y'ibyo kitabo. Egome muhawe mutorewe ayo mabanga mashasha mu gihe haravugwa ko hoba hari kutumvikana mu mashengero ya Pentecote. Mbega hari icyo mugiye kubifasha ko canke mugira icyo mubivuze? Iyo turasenga Imana twariko turabisengera kuko natwe mu bisanzwe ntibwadushimishije. N'uru rubanza tuba turi kumwe ariko hagiye haca byinshi, hamwe no gusenga Imana nabo twegerana. Hejo nziga ko nzobonana n'umushikiranganji n'umwe mu bo baharura ko tuba turongoye bw'akarorero bijya bikorwa bya sekere. Ibyo rero nziga ko tuzovugana ariko turafite ibyo tubona aho byagoraniye byemera bibaza ko ibyo bizo bikagenda neza rwose. Rero ko ishengero uvyara Iswede hama rero baranatumye batashoboye kuvuga mugabo twizira yuko ibyo babikemura. Imana rero nibahezagire mwese, twibandanize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu wese atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.